Bakaza neza kuri Buja Trend, uyu munsi turabazanira top 10 y'abaririmbyi ba Instagram bafise aba followers benshi cane mu Burundi. Reka tubimenye, ubonye umuririmbyi ukunda ari kuri uru rutonde, andika muri commentaire. Wongere ugire share, ubashe kuyisharinga n'abandi kugira babashe kubimenya. Wongere ugire na subscribe ku buryo nitwabahaye iyindi video ntimuzocikwe. Reka dutangure. Ku mwanya wa 10 hari Bface on the floor. Afise style yiwe idasanzwe. Bface arakunzwe cane n'abakunzi b'umuziki wa R&B, Afrobeat ndetse na rap. Aho yinyuza hose abafana biwe baramushigikira cane. Ku mwanya w'icenda ntawutazi Double J, umuririmbyi w'imbaraga n'impano ngaha mu Burundi. Abaririmbyi benshi baramwubaha kubera discipline yiwe. Ku mwanya w'umunani ni Kirikou Akili, umwe mu baririmbyi bakiri bato ariko amaze gukora amateka. Kirikou akomeje kwigarurira imitima y'ugwaruka n'amashusho yiwe akundwa cane. Ku mwanya w'indwi dufise Alvin Smith, afise ijwi ridasanzwe kandi akunzwe cane ku mbuga. Alvin Smith yerekanye ko urwaruka rw'Uburundi rufise impano idasanzwe. Ku mwanya wa gatandatu hari Dramati. Indirimbo ziwe ziba hiti uko zije. Dramati ni umwe mu baririmbyi bafise fanbase ikomeye cane ku rubuga rwa Instagram. Ku mwanya wa gatanu dufise Big Fizzo, legend w'umuziki w'Uburundi. Big Fizzo aracari ku rugero rwo hejuru kandi ari mu baririmbyi bafise influence ikomeye cane ngaha mu Burundi. Ku mwanya wa kane hari Monia Fleur. Monia Fleur, umukobwa w'umuririmvyikazi afise style yihariye kandi akunzwe n'abakobwa benshi. Monia Fleur yerekanye ko abigeme nabo bashobora kugwana ku mwanya wa top 10. Ku mwanya wa gatatu dufise Satbi, umwe mu baririmbyi bamaze igihe mu muziki ariko akiri top. Satbi arerekana ubuhinga no gukundwa n'abafana biwe mu Burundi ndetse no hanze y'igihugu. Ku mwanya wa kabiri hari Mr Champagne, umuririmbyi w'igihe ca none. Mr Champagne arakunzwe cane n'abafana kubera style yiwe ya moderne n'imico yiwe yegereye urwaruka. Umuririmbyi afise aba followers benshi kuri Instagram nta wundi ni Queen wa Instagram mu Burundi, Natasha. Niwe afise aba followers benshi kandi akunzwe cane mu gihugu hamwe no hanze y'igihugu. Afise style, confidence n'impano vyose arabifise. Uyu niwo mwanya wawe. Ninde muri aba 10 ukunda cane? Andika izina ryiwe muri commentaire kandi ukomeze ukurikirane Buja Trend kugira ntuzocikwe n'izindi top 10 zose zigezweho mu Burundi. Murakoze cane, ndabibutsa no kugira subscribe na share ndetse na like kugira ngo ubashe kudutera intege tuzobashe kubagezaho n'iyindi video twishimye cane. Murakoze cane.